my life 190 way 기른이부케 data geza humwasa shaka simbona imbere simbona inyuma umutima wanje wihebuye mfise ubwoba bw'ubuzima igihe kimbanye kirekire sinzi naho bizoherera umutima wanje wihebuye mfise ubwoba bw'ubuzima mfise ubwoba niyo bari nani uguruka haruguru subira udodo nimba bari mu kigo karibu ego ubwo wari ngaha da aho twatudore mwaramuseho nakindi naho ukomeye turakome niwe we kukome ndaho ndashima da kugenzwa n'amahoro y'amahorerano oya ntudawe mujisha ne kubyara umwana tumva ntabwo udakora vyema nuko igihe waheruka ngaha urambwira ngo uzokugera ugaruka ngaha kwino mbuga yagiye mwumvikana mbeho ntahagaruka mbutswa nandi urazi kugira ngo utware inda y'amezi 9 ubyara umwana umurera amezi n'ayandi myaka n'iyindi gushikaho umenye yuje ukanta we ni kuvuga rero yuko burya byahereye hari nanzi ko hagiye umusezere ubwo ni ubwenge wewe nuko warashobora kubwira ibintu ukara ubwako kwemera ibyakubwiye ari nyoko wawe dacu ndaba je wese nshaka kumundaba umviriza byose ariko arakubarira ku by'iwanje wavyaza urashobora kwanga ibyo nyoko yakubwiye ubu rero nta bindi tugende tugende hehe muhira ibyo se akubwiye n'ibyo nyene ibyo se akubwiye n'ibyo nyene zagutuma umwana wazi ko nakwankiye ubu namaze kuba ku rugo rw'iwanje nanjye sinkiri umwana uri ningo ngaho wubatse reka basi nigeragereze ku rugo rw'iwanje ugerageze ibiki tugende Dawe simva nga wewe umviriza tukubwiye wewe nyikumbika ukiza ngaha rekura murakwega mugakweza ngaho wari ufite inzobe ndekurira umukazana muri ko murakwega canke n'inka umukazana muri ko umukazana nuwo wabyaye nitumusiga Dawe singende nitumusika sawa nitumusika ntangorane urabona njye n'umwana waje asigaye agwaye ntangorane mukeneye gutwara umwana wanyu tukeneye gutwara umwana wacu nyine reka n'uwi wacu ntangorane muramutwara mugabo rero ubusa umwana muto mbega kumugisha arakwije imyaka 18 ndusha tumumugera kubera ko akwije imyaka 18 imyaka 18 niwe wayimureka okay niwamubonye kuko none reka tumuhe umwanya nawe yihitiremo kuko nitomujanirana mukoga ushaka kugenda n'ababyeyi bawe cyangwa ushaka kuguma ku mugabo wawe ndavuga ngo arengeje ngo imyaka 18 niwe wamureze ngaho mugihitishamwe yihitiramo kabuki twe nitwe tumuhitira n'uburenganzira bwiwe kuko arakuze nuko umwanya nawe akiyumvira kanaguzwa gose reka umwana n'uwi wacu sindi ko ndabagabira kandi sishaka kubera umwana muto ariko amahitamo yanje nuko noguma nubatse ku mugabo wanje nabyumvise warabyo mu bikivume oya nimureke kumuvuma kandi muba
mubandanije ndayishira ku munwa ndashira indoro ku munwa jewe vuga ko mwanteye muze guhungabanya umutekano wacu urabona yo amazi arashuha nibagira ibumbeho uributse akahitiye ingene ariwe wadufungishije bagomba kudusubiza muri rya bohero mwararyohewe basha ariko yitwaza amategeko nubu nimwitware nabi mubandanye mudutera urwamo murabe ko mutagasubiramo niho twaravuye muta washano umviriza ngene ndakubwiye akanyuma ikibura nikiboneke ni nyina w'umuntu jewe ndavuye ngaha twe nasoba uratwankiye wazanye amaso abiri uzogaruka iwaje ufise ijisho rimwe utahanira inoko mugabo rero tugende ndaguye ndagarutse mwana ngira ndindira ibitoki byere turondera agatike ndakurunga ikibujumbura nje kuraba umugabo wawe bino kuko ndabona bitoroshe none ma aho bujumbura ushaka kundungika nzobaho gute kubona nabinwata kina kimwe yaturungikira kandi ivyo twangwa ari bujumbura raba reka ngume ngaha nzoga ivyo mbonye oya ndabona abavyeyi bawe bagira banteri ingorane no nzofuma nza ndakurungikira agatoki amateke uduharage muzobaho neza nta ngorane reka ntaco nzogenda kugerageza hari n'igihe imana yoduhezagira ndi kumwe na bibi kuko imana burya ihezagira babiri nta ngorane ira bizogenda neza nifuje kuzikurikira Vuga ko ari nkomboye pana kubesha kujya kurikira muhirira. Be asisari Sindamubona kuva mu gatondo. uti ivyo yakoze Yakoze iki? be abakozi bose bisa nkuko yabirukanye nashoboye kumara nk'amasaha 6 nicaye ku kazi abakiriya bose yarabirukanye kubera kubafata nabi Shitse ubwo batabake tukiro. amasaha 6 ndahicaye nakiriye abakiriya 15 ahubwo ndiko ndibaza uburyo twokora kugira ngo tugaruze abakiriya Kuje biteye ubwoba. Kubyo amasaha 6 banga abakiriya 15 gusa. Swaniri Alimentation ingana kujya kose. be ariko rero jewe ibintu ndabibonye gutyo ntugire ngo je ndavyemera ko biri ku wewe utari muri vyo jewe uko nyene none erega birerekana yuko ari we wareze nabi abaga umwana gahinduka kamera nk'ikigugu yari umwana tuzi yuko azi ubwenge azomba bihinsiguririye abagabo niko mupfuye abagabo eka si wewe wenyene niko mupfuye iyo mubonye ibintu bibaye bibi abana muca mubahenurira kuri ba nyina abagabo nibwo dupfuye wonsigurira gute umwana twareze ari umwana ciye ubwenge agahinduka akaba bwa kigugu ni kubera wewe wamugize gutyo yaba amerewe neza afise ibikururana afise ubutunzi bukwiye waca umwiyitirira ngo ni njabwenge nka wewe none rica uvuga ngo apfuye nka nyina ibyo uvuga byose ntibyumvikana ibyo ari byose warabigizemo uruhara kuko ntibyumvikanye umwana yokomera kugorerwa ahantu akahaguma kandi agowe jesi ndabyemera mbere je ndigiye kandi ntungere inyuma noneho rero yagogwa nuw'iwacu twese nyene nuwacu ndagukurikira nyene niyo uja hose ntungere inyuma niyo uja hose ntungere inyuma afise icyumviro ubona gute ukuntu twogabanya ibiciro basi tugatanga promotion ku bakiriya bacu turayibaza ko twokongera kandi kugira ikikuro nk'abakiriya kuko abakiriya baramaze kutuvako
nje gushimira ubuze nico kandi ntabwo nashobora kugira icyumviro cyawe ko ndumva nyine ko wamaze kubibona kandi ikindi wamenye irya alimentation y'iwawe ko je nawe turumva tuko turagerageza gukora kugira ngo turabe ko twotera imbere kugira ngo tonde tuzogisho rifashishije umwana wacu so nje mbona atakibazo ahubwo ni kugerageza tukanabitanga agahinda nagize agahinda gateye ubwoba ubundi ya mukobwa ndamutahura cyane umutahura gute kandi yakoze amakosa vrama ugende ubona ibintu kwekoze ibintu by'ubugavura yashatse kuduhombesha kuko azi yuko ataruhara bifisemo ariko Imana ishimwe kuko byagiye ku mugaragaro bitaraja kure yaguma nta kimwe twitoye kenduye sinenzi ko bivuga ko kuri ibintu nk'ibyo vrama Shoferi namaze kubishakara ahubwo wajya muri dosho wacha kumzurirana na shize cyo kujya kumeza kwaje umwamutse kwanza ni ukunda aba muri dosho ibyo nane amasaha kuruhuka aragere Tawa bitona. Ni sawa kareke. Umeze neza? Ndaho ndashimye. Urazi ko maze imisi ndakwiyumvira. Ndakurondera ho no kubona mbega wari wagiye. Noja he gasha ko atana gatike mfise ngo banuke mwo muji wumva. Canke imirima yari yaragutwaye. Inde? Imirima. Niyo nyene imirima nyene yanje abizi kari yomba niyami. Nta handi hantu hotuma ntaboneka. Ndazi ko ukunda gukora cyane. Karege. Hari kintu nyamukuru kubona kubwira. Barira nta kibazo. Karege yabonera kuravye mbona ko uri umukobwa mwiza cyane. Mbona ko uri umukobwa w'akarorero, umukobwa akunda akazi. Umukobwa akoresha amaboko yiwe yose. Kandi ubwenge yabufise. Nanjye ndaraba ndavuga kuvaho nabereye ndi umwe nkene kugira umugenzi. Yo mbiru hafi. No mubwira ibibazo byanje akantahura, no akambwira ivyiwe ntamutahura. Karege ndibaza we urakuze. Nanje aho ndi imyaka ndayifise. Sinori ndakurandira. Naragushimye ko mbere umukunzi. Yewe bituna. Aho wiravye urabona ko jewe washobora. Jewe Karege. Nangenda banka ari ngenda banka. Naramunaniye. Ariko ndiko ndakuraba. Nivyo nabwiye ngenda banka. Uho ndanabikubwiye ngo woca wiruka. We yihagaze ko nyene nk'umuntu w'umugabo. Wowe inka zitatu zozishobora. Jewe nkereye inkwano y'inkizo zitatu. Wowe uzahavumbwira udupanya ndazi ko wanyimutunze ipanya. Uzahavumbwira zigambe bazanye. Ariko Karege. Ivyo uko uravuga byose ndagutahura. Inka zitatu. Inka zitatu nitongo. None wakujenye wewe. Bogukama wewe. Bogukama. Ego kweli. Abahungu bo mwaka gacimbiri. Abahungu bo mwaka gacimbiri mutazi kwiha agaciro mwebwe nyene ubwaye. Agaciro. Inka zitatu wewe baza kari ni nyinshi. Niki? Urazi myaka mama yandetse. Oya, sawa. Umuhazanye inka zitatu. Turaziguhaye natugushikana mwiha twogukama wewe. We twogukama. Ivyo bifuma bivuga ngenda baka ntari kumwumva none nkawe ndiko ndanakuraba ntitunakwiranye n'umugabo ngenda banka n'umugabo n'ukuri arakona byase arakabona byase yakubwiye ngo yaravyase hataba yaravyase ari kuvuga ati ngo zaramunaniye ubuntu mwamenye kugenda mwiyembera kuri burya bukwavu bwanyu mutunze ngo muzuza kubukwamwe abakobwa Jesu uko jewe Karege nagakwavu nikagukwiye Nikagukwiye kweli. Inka zitatu. Ahubwo waruje kwivoma ko nubu ntitwari dukwiranye nawe.
genda murodera aho muza gushira izo mbeba zanyu n'inkwavu je n'ubundi izo nkwavu zanyu ntari zo botora muhira erega bo bazokukwa imbeba urakarya imbeba nawe bazokukwa imbeba imbeba bandanye uri kuraza ntituberanye nawe ewe burege yasi akarege ingego kweri nginka zitatu jewe bitunu bataze acisha wari wagonze ipotoshi ewa nagakwavu niga gukwiriye mbere uzokwagwa ingurube akabeba akabeba sha kwanza muri beshi muzogenda kubuntu Sidadele ndongana usikia muzinika amasoro. Tuduke amasoro twakonse nakumeje kwazi jomba nje kuipanga. Yaratashe. Ya nubu ntaraza. Ushaka kuvuga ico katatashe? Ntabwo yarataha. Ntabwo yarigera shika ngaha ndabyise bijya kugura batamubura. Shange be yafashe ingingo yo komoka. Bishavu. Wabwiye umunsi nagenda muri shampi ubona sanze ibintu byo byose ariho biri. Ibiri. Kandi yari afise yongeze kuva kera kuva papa kibi yashatse kuja ahantu yashatse nisha telefone kugira ngo ntitumutora. Iminsi yose niko yababaza ibyo bintu gutuma ugira umutima hagati. Andazi umwanya ari umwanya ashobora kugaruka. Ibyo genda amaze kubimenyera ko ndiko yabisanzwe ari kuva kera. Nagitswa. Kubwiki. Uko urabona Kwanza Vejo kuri wowe utarumunze yo mavugizi bwo nje ntabwo nashobora kugira kubimenya ibyo. Muri sawa. Hamanda giye ku kazi. Nataza. Tuza kugerageza uburyo bwose bwo kurondeza. Tubishyiremo n'abajije umutekano pe. Ndakwemereye araza. Nubwo atazi uyu munsi ejo azoza. Kandi wibuka no munsi kari promotion. Twayivuganye pe. Nta kibazo bimukora. Tundere kundo TV. Kandi ni tutonda rukundo TV tubwire BBC abigera mu byacu. Ko rukundo TV agira BBC ibintu byinshi. Kandi ko kazi hama ndetse ubwiza neza. Sawa, ngira akazi keza. Sawa. Nsa? Umeze neza? Yego. Aha niyo bita mu Gihoro. Yego, naha nyene. Mwari mwifuza? Ari hano nariko ndarondera. Ni umuntu nariko ndarondera mugabo sinzi ko wowe uhava umumenya. Umuntu yitwa gute? Ko je yamenyereye abantu bose baba muri aka gacimbiri. Bose nije ndabazi. Yego. Okay. Ninde? Nakunda rondera iwabo nabangiye tuyaga. Sinzi ko wazi. Bangiye tuyaga. Mbega yemu hasangande. Nukuri urabandanya niri barabara nyene. Iyi nzira nyene urimo. Ubandanye ni hari imbere. Kuri kijya giti. Hagarara nza ndakwera. Urabona kijya giti kiri hariye, kijya kirekire gose. Kiri mbona hariya? Ni kirekire gusumba ibindi biti byose. Ego ndakibona nge kijya nyuma y'ibindi hajya. Ego. Ubandanye rero naka kayira ugezeho. Umera nk'ukata gatoya. Cankata. Mu kuboko k'uburyo canke kubaho? Ukubamvu. Cyuhabo. Sawa. Mugabo harugaye. Harugaye? Nta numuhasanga. Kubera bagiye he? Barafunzwe. Sa? Ego. Barafunzwe? Abo mu rugo bose ni barafunzwe? Basha, nukuri. Umugore n'umugabo barafunzwe. Nini bafungiye? We bandanya
niwahagera uraza kubaza n'ababana. Oya mbwira niko ushimye kumbwira ko bafunzwe. Mbwira icyo babahoye. Oya ntibikenewe n'ukuri. Ntibikenewe. Wowe ukeneye kumenya wambajije aho ugiye namaze kuhakwereka ukeneye kuhamenya genda rero ubandanye urugendo. Mbwira icyo bakoze basi. Oya iryo kosa n'ukuri sinofa kubona uwo ari we wese ngo ngende ndamubwira ibibazo by'abantu babandi. Okay sawa ariko byari bikenewe kumbwira ntaco. Urakoze. Shamengo twe ntitwamenyereye ngaha ayi wacu kugacimbi muri bande. Okay ndumushitsi naje mva ibujumbura. Eko sasa rero icanzanye no nanaje wabona banje tuyaga ariko mesanze hugaye hanze huzuye ishamba sinzi bimeze gute. Banje tuyaga Eko banje tuyaga mupfaniki. Umugore wiwe turavukana bisigura ko banje tuyaga ari boyfriend Keza. Ya keza muravukana ni muto yanje. Yewe ingorane wa mukobwa none ko ndagutomboye reka nkwibarize byagenze gute kugira mwakire banje tuyaga mu muryango wanyu? Musanzwe tuhajya iyo umukobwa n'umuhungu bashimanye nubwo vyogenda gute ntaco buzi utamwakira kuko nishobora kumumubuza bahinze bakundana bagashimana bo bonyene turamwakira nk'umuryango. Ni vyiza sindabigaye ariko muraba maso urya muhungu n'igisuma nta rukundo agira mubaze amafaranga gusa niyakurikira akanoti nta n'ikindi kintu mu buzima bw'iwiwe niya nakubwira ngo ndagukunda nta n'ikindi kintu abarondera niko jimbo numengo ujya muhungu aratekereje cyane. Ahubwo rero mbwira umuzi gute ivu rihoze niryo ryotsinze wa mukobwa gute uzotinya abantu batekereza kurya urya muhungu n'igisuma urya twahoze dukundanye yahoze ari umukunzi wanje mu kujya mu gisagara kugira hure n'urya mukobwa keza mutoya wawe byose nije nabikoze amafaranga ndamutekerera byagenze uko nyine hama avuye mu ico gisagara wumva naho yaje afise ebana kandi abikubwira hajya rero umwana wa mama urabizi ko ari ryo rya mbere duhuye ntumugende ngo mushire agati mu ryinyo ngo muri n'abakwe urya banje tuyaga yaje kubanyaga tugatuntu twose mufise abayorere abatware twose mu muzosigara mubura n'agahuzu mwambara. Ayo niyo mateka yiwe kombe none ni gisuma s'umuntu wa mukobwa. Ndumva afise amateka mabi cyane. nuko nyene. Okay ibuye iyo riserutse ntiriba ricishe isuka. Ikindi naco none ko iwabo nagiyo ngasanga hari ishyamba ryuzuye imbere y'umuryango harafutanganye abavyeyi biwe bari he? Sivyo nayo kandi akubwira urya muhungu n'igisuma yarafashe n'abavyeyi biwe arafungisha kugira yigarurira amatungo yose. Yiba abavyeyi biwe bamuvyaye azoreka kwiba mwe. Nyina na se arabafungisha neza barabashira mu gasho kubera amarongo kubera itungo amarongo mu mpimba. Nyina na se uzoshaka umubaza ati umukobwa mwahoze mukundana twa karegeya. Sawa. Oya gusa azohava amenya kavye nabyo. Oya ntaco bitwaye gusa. Urakoze cyane amakuru nashaka kumenya ndayamenye urayampaye kandi merci beaucoup. So nashike muri hotel. Urashobora kuza kaguha amafaranga makeyi kandi ndumva ufise n'amakuru menshi kandi n'abanyabujumbura mu mufise uduhuzo twishi twebwe urabona nk'ibi ndabimaramo nk'iminsi 3 cyankine. Ndabe rero ngira ngo muhava mu mpana gahuzi baye. Okay neza impuzu zikwiye mu bisanzwe simbura nimwe no gusigira canke zibiri. Naje nahinduye nashitse ndishanja. Je nta kibazo reka ndaguherekeze. Sawa. Yego murakoze. Okay.
Shika saa sita y'ijoro ko urazi nyene mabuja warakuronde siba mushenze ndadodora icuri igihumbi ntugure muri saa sita y'ijoro raba kwisa saa sita y'ijoro kandi saa sita z'umurango naravuze kuva kera ko hatandatu z'amaranganye mwa runo rugo jewe ngira ikimenyetso cyamaze kuborerwa cyabaye itabi ngira no kubona nikibona kubera inzoga gusa waje ko ku kazindi metre ananga kuzicanga naje turagwana shenzi mukofero bwa desa gusa nabindi n'inzoga gusa atakindi kintu uzi gukora ngahari naravuze ko atanakimwe maze n'ikindi gihe baduza batwibe wicaye kuri intebe ngo urumuzamu je nabaseko wari umugabo nawe n'umubu noshikira mabuja kubera je ndinga n'umubu ndawufata umviriza ndakubwira n'amakoti akagirejo jeje nyine ngamwa no ngo nzokwiruka nibamuzanye kumuvuga ahari nzokwirukanira kandi nzogenda atanukubwiye ati genda Amoko, jema bojo musazo mu, zo muchanga. Koje na bwana na brisire, chatri chaki, wa. Yana mbuno yambonye kuna kubisa. Na mbuno yambonye kuna kubisa. Chipata kastir. Sisi. Sawa. Sawa. Komeko mvuga ko kazi n'ihero. Sisi. Nundi nurahinduka. Basi ugenda nta muntu n'aramujije. Ugenda ariko watse telefone cyangwa se gusezera n'abantu bakora mu ishuri. Basi ko bafura yari yabuze amahoro kuba atazi kuri ngaha. Asubisha n'umuntu ntamenya ingeso zawe kirenze ko amaze guhinduka ibintu byo amaze kubiheba byo kugenda ahantu udasezera Ratsi kugaya nawe ndakumenyesha ngiye ntada nawe utoyonje ntada ariko kumbwira uragayana kandi cyane bavuga ngo igitugu kirakura ako ntikigira gisumbizo urabyumva niwe wiratiriye amatungo yose bagusigiye wibone kuri mu mafaranga ucibona kumenga sisi azoje hasi gushikaho iyo agomba kugenda gusezera suko uburenganzira bwo kugenda iyo ushaka atanumwe sezeye kandi no kumara y'iminsi yose nshatse atanumwe menyesheje ucumva nawe wewe unagenda gusezeye basi babare nazo ushaka nakagayo kadafasha usimarishe no kwa nagarutse kashitse kandi amahoro ahubwo bashaka mpereye rero ntabwo nashaka koherera ariko ndagiye kuba waje ahubwo reka na telefone na bufre wawe kuko yarahangayitse nyabuze amahoro ambwira iki ko washitse yo mana we ntabwo kureka telefone bufre je ndafise bufre uramusinyere se wiyinda jisi ni muto yawe cyangwa ipolizo sho nagiye usanga baragipaje umbize ubwira ikintu kimwe kandi ukwiye kumenya je nta bufre fisi wicaruye hano tubana n'igisuma